Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha ko yanyu mukunda cyane ngwe Rudende ya Isange TV. Ndabahaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha. Namakuru abayiri wavuga mu mihinga itandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanye bitandukanye ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru rero abayiriwe avugwa mu mihinga itandukanye. Ico weho ndagusaba banzo fyonde sabone ndetse na partage niba utaravyondako kugira uzura bo wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri mbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Eri niteka umunezero ntangere by'usubira kubaha yambo mwanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kure imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Amakuru rero y'iyi saha araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe umutekano utifashe neza hagati y'igihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuri ubu rero ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi wa Anemba ibara riraguye, umusirikare w'u Burundi ahasize ubuzima nk'uko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Pascal abandanije abidushikiriza ubwo twariko turaganira ku murongo wa telefone. Amakuru rero aturuka ngaho yemeza ko hari imigwano yari yadutse ku isaha y'umunani, aho rero ingabo z'u Burundi zari ziriko zizacungera umupaka ngo zasakiranyije n'igisirikare cy'u Rwanda RDF maze bikarangira kirashe umusirikare w'ingabo z'u Burundi FDNB agaca ahasiga ubuzima. Ivyo kandi biruko mu gihe n'ubundi hashize amezi ndetse n'imyaka itari mikeyi amakuru aturuka mu Burundi ndetse no mu Rwanda agaragaza ko ibihugu byombi umutekano utifashe neza, aho ndetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza ivyo bihugu byombi. Ndetse no mu mezi makeyi aheze yashikirije amajambo ateye ubwoba ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa France 24 yavuze ko ngo nta wundi mwasi igihugu cy'u Burundi gifise ari u Rwanda. Ivyo kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yanabigarutse ko ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango yavuze ko ngo abanyagihugu b'u Burundi batazokwemera gupfa nk'impene nkuko biriko birashikira abo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashinze ntahe avuga ko mu gihe umugwi wa M23 ngo wotera ufata umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ngo bitazokwitwa ko ari umugwi wa M23 bikoze ngo ahubwo ko bizokwitirirwa u Rwanda ngo nabazoca bafata ingingo yo gutera umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali ngo bakajabuka baciye mu Kirundo maze bagaca bafata umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda Kigali. Ibyo kandi biruko mu gihe leta y'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyagiriza leta y'u Rwanda gufatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'ivyo bihugu byombi. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana ivyo byose yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'ibihugu byombi haba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urundi rero Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi byaramye biragaragara ko atamubano mwiza ibihugu byombi hagati y'u Rwanda ndetse no Burundi byigeze biragirana. Ibinagaragara ko ndetse ari nayo ngingo yatumye afunga imipaka ndetse ibintu binacavuza cyane abanyagihugu b'u Burundi bakavuga ko ivyo yakoze byari ivya politiki bitagombaga kuba abiriko biraraba abanyagihugu b'u Burundi ngo kubera yuko abanyarwanda n'abarundi bamye barahahirana nkuko vyahoze no mu gihe c'abasokuru n'abasokuruza. Amakuru rero adushikiye ku isaha nuko umwe mu ngabo z'u Burundi FDNB aciye arasirwa ku mupaka uza u Rwanda n'u Burundi gahanyene ku mupaka wa Nemba nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanije abidushikiriza ndetse n'amakuru duhawe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Pascal abandanije abidushikiriza. Mu yandi makuru kandi mu Burundi umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo aratera intege imbonera kure ngo zibandanye amarondo y'ijoro no kwica ngo abahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi bose. Umugambwe uri ku butegetsi waratunganije ikiyago ndetse bariko baraganira na abanyagihugu, aho rero umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yashikirije amajambo avuga ko akangurira imbonera kure ko ngo uzododobereza umutekano w'igihugu wese agomba akugandagurwa. Umugambwe uri ku butegetsi waratunganije kuri uwo nyene wa kabiri ibirori
baho bariko rero baraganira ni n'abanyagihugu ndetse n'abanyamugambwe nyene uri ku butegetsi niho uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo yaciye ashikiriza ivyo imbonerera kure inyuma yo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'umwe nyene mu bagandaguwe ku nkengero z'igisagara c'ubudandaji ca Bujumbura imisa nayo nyene yarasomwe kuri paroisse catholique yitirirwe Guido Marie Conforti muri zone ya Kamenge mwijambo ryiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo yarashimye ubutware bw'umuhisi General Adolphe Shimirimana mu kwibuka dosiye ya Kiriba Onde yavuzwe ko Meshi yari generali iwacu ngo yariko arakurikirana umwasi niko ngo Reverien Ndikuriyo nyine yaciye ashikiriza abari ngaho dosiye yavuga ijanye ni irungikwa ry'imbonera kure n'abakozi bigendereza muri zone ya Kiriba Onde mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aho nyene ngo ahamagarira agateka aho abaharanira agateka kazina muntu biyamirije ihonyangwa ry'amategeko ryari ririko riraba navyo nyene umukuru w'igihugu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nabyo yabigarutseko muri uwo mwaka kandi ugushira ahabona ivyo bintu vyatumye Petero Karaveri Bonimpa yatanguye nawe ishira hamwe apofo apfungwa Ndikuriyo yaraneguye ububirigi kubwiwe ngo abona ko abatembagaje ubutegetsi ngo igihe cose baba barize mu gihugu c'ububirigi abahoze batembagaza ubutegetsi bose ngo bize mu gihugu c'ububirigi kahise ngo karavyerekana ariko ngo abize mu bihugu vya Romania ndetse n'Uburusiya ngo barafise indero Imana ngo y'abarundi nyene iracabafise ko umugambi wa mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo yari yamirije abavuga ko ngo mu Burundi hazoba ihonyabwoko nk'iryabaye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 bakorewe abatutsi wa mukuru nyene w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo yari yamirije abavuga ko ngo mu Burundi hazoba ihonyabwoko nk'iryakozwe mu Rwanda ku Abatutsi mu mwaka wa 1994 nta kugereranya ngo ivyo bihugu vyombi niko uwo mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo yabandanije acikiriza Ndikuriyo atera intege imbonera kure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu bikorwa vyawo ngo vyo gucungera umutekano w'igihugu ibikorwa ngo ariko biriyamirizwa n'abanyagihugu bavuga ko ayo marondo ngo y'ijoro ahindukamwo ubusuma ndetse no guhungabanya umutekano ndetse n'agateka kazina muntu imbonera kure ngo zikaba ziba zitwaje ibigwanisho muri iryo joro sinogenda kandi yavuze ati singomba gusubira kumva umuntu ambaza ico kibazo imbonera kure zicungera umutekano w'igihugu ni abana bacu niko yabandanije umukuru w'umugambwe CNDD FDD nyine iteka Reverien Ndikuriyo acikiriza abenshi mu babivuga ni abayita ko ari ngo abaharanira agateka kazina muntu ni abasore bashaje nico gituma ngo nsubiriye kwemeza ko vyemewe kwica uwo ari we wese ahungabanya umutekano w'igihugu ayo niyo majambo Reverien Ndikuriyo yabandanije ashikiriza abari ingaho uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD rero nyine iteka Reverien Ndikuriyo kandi ntiyanibagiye kunegura ubutavuga rumwe n'umugambwe n'ubutegetsi ari we Honorable Agathon Rwasa wahoze urongora umugambwe uri ku butegetsi CNL umugambwe mukuru utavuga rumwe n'ubutegetsi yagize ati ni umukehambwenge umurongozi mubi mu gihe cyo gusubiza ibigwanisho ngo yahisemwo guhamba ibigwanisho aho kubizana ngo kubitanga yaranishe ngo ishabwenge z'umuhari wiwe FNL nico gituma rero ngo ntwaza ngabo nimwe afise haba mu gisirikare canka mu gipolisi ntazi ico ngo arico cyo gukora politike niko yabananije ashikiriza imbere ya abanyagihugu bari ngaho wahoze arongoye igenderezwa
ry'u Burundi Adolphe Nshimirimana aracari umwe mu bantu bo muri CNDD-FDD bagirizwa amabi menshi n'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga nubwo ashimangizwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu. Uyishwe arashwe mu karere avukamo ka Kamenge kuwa 2 Nyandagaro 2015 uwo yahoze ari umugwanyi w'umuhutu aracari uyamirijwe cyane mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko vyiganwa na bamwe mu banyagihugu bari ngaho. Reka rero mbashimiye mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri iyi saha, tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.